Barundi kazi waruka namwe inshuti z'Uburundi tugira Imana amahoro n'umutekano muri diaspora ndundi. Diaspora yunze ubumwe y'ibikorwa kandi idasinzira. Bariko aravuga ni Simeon Nkuzumwami, umuvugizi wa diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Imbere ya vyose mbanje gushimira mwebwe mwese mwaduhamagaye mutumenyesha ibiriko biraca ku buhinga ngurukana bumenyi, mundadusaba ko twogira ico dushikirije. Twongera dushimira namwe mwese muriko murakora mutiziganya kugira ngo dushobore kwiyubaka hama twiteze imbere, twongere tuje guterera mu iterambere ry'igihugu catwibarutse. Imana ibahezagire. Ngiriye ko rero nagomba mbanze ndabibutse imigambi ibiri mikuru diaspora, uburongozi bwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi basize imbere muri ino faze yabo ya mbere y'uburongozi. Umugambi wa mbere ni ugushiraho uburongozi sahwanya aho hose hatari uburongozi sahwanya muri diaspora ndundi. Umugambi wa kabiri ni ukubaka inyubako izoba ikimenyetso c'ubumwe no gushima kuvyo Imana yadukoreye nk'abarundi turi mu mahanga. Kubw'ivyo rero ngira ngaruke kuvyo twumvise bamwe bashikirije ku social media. Icambere baravuga yuko ubwo burongozi bwabeshe kandi butashoboye gushira mu ngiro ivyo bemeye. Reka ndabahumurize ndababwira ati humure, kuko uburongozi buri ku kivi, kuko diaspora idasinziriye. Icambere, umurongozi mukuru ku rwego rw'isi ariwe umwubahwa Samuel Ndayiragije yafashe ingendo nyinshi zitandukanye mu bihugu bitandukanye yigisha umugambi, kandi abarundi benshi bawakiranye umutima umwe, baratako bitangira uwo mugambi ku rugero runini rushimishije. Uburongozi bukuru ku rwego rw'isi bwa diaspora ndundi bumaze kubona umurindi abarundi bariko wo gutanga no kwitangira iki gikorwa, baciye bihutira kuguruza amakonte mu mabanke ari mu Burundi, amakonte menshi ashoboka yo kugira ngo abarundi bashobore gucishako ubwo buryo bitabagoye. Bongera baranamenyesha yuko ata murongozi n'umwe muri executive azoshobora kwakira amafaranga mu ntoki. Ico gikorwa rero cagenze neza. Bamaze kubona ubwo buryo bwagiye ku makonte, baciye bihutira kuja gusaba ikibanza citirirwa canke ikibanza ca diaspora ndundi. Ico kibanza rero barashikiye ubushikiranganje bubijejwe, barababwira yuko ico kibanza bariko barakirondera bazokibaronsa. Icambere ahubwo tubakomera amashi, kuko nabashinga ntahe n'abapfasoni bijunja n'ijambo bakora bitanga badahembwa kugira ngo bashobore guteza imbere Uburundi n'abene Burundi. Ikigira kabiri naco, barashoboye kwigisha abarundi bashoboka kumenya iyo turiko turava iyo turiko turaje. Ariko ababene wacu mwumva bariko baravuga ayo bishakiye ku social media, ntibigeze baterera, kandi uburongozi bwaduhamagariye twese guterera. Icambere, iyo ngendo yabigayitse ndayibagaye, ahubwo ndabahamagarira kuja hamwe n'abandi baterere iki kibiri. Abakurambere basokuru n'abasokuruza batureze bavuze yuko dukwiye gukorera hamwe, arico kimenyetso kizoturanga nk'abarundi. Ikigira kabiri, abakurambere baca umugani bati umwana abisha mu mpetso, bwaca bakayimuhetsa. Bamenye yuko rero igihugu catwibarutse ariyo mpetso yacu, dutegerezwa kugira urunani kugira ngo dushobore kucubaka. Ikindi naco, tugomba kubeshuze ico bavuze ko amafaranga yibwe. Abasize ko amafaranga yabo ku makonti yo gutera iki gikorwa nta nduru bari gukoma, kandi barafise amaresi yemeza yuko amafaranga yabo yashitse ku makonti.
kandi n'uburongozi bukuru bwarakoze verification burabaha confirmation yuko uburyo barungitse bwashitse ku makonti. Rero bene Burundi nimutekane, uburyo bwanyu buriho kandi burakingiwe. Kuco bashikirize naco cuko uburongozi buriko buratunganya ama OP ariyo organisation pay. Abene Burundi barasavye ati uburongozi bwabayeho bwinshi bakora amanomination, turabinginze muduhe bavyeyi dushobore kwitorera abaturongora. Baragamburutse nk'abarongozi baravuga ati turaje dushire mu ngiro ivyo bikorwa. Aba rero bari kuvuga ya muhe ni bamwe mu bihugu bitandukanye bari bafise utugwi canke imigwi bakwiyitirira yuko aribo batwara abarundi muri ivyo bihugu. Bamaze kubona ko uburongozi bwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi baje gushiraho uburongozi sahwanya, vyabanse mu nda. Bagize ati twebwe ivyo twakwitirirwa bigira biveho. Niho rero ubona bari kuvuga amajambo menshi, ariko ndabahamagarire nabo kwitabira amatora rusangi, kuko uburongozi sahwanya nibwo bwonyene buzana umuti urama. Namba ku vy'ukuri biyemera ko ari abarongozi, nibaje mu bandi hama abarundi babahunda amajwi babarongore. None ga yemwe hari uwo bafatiye inkoho canke inkoni ku bitugu ati wewe ukaza muri aya matora turakwirukana. Rero nitureke iyo ngendo igayitse, tuje hamwe n'abandi twiyubake. Ku kijanye n'amafaranga bavuze y'uburongozi bwahahora bwa Eric Niragira yatoje y'amakarata, uburongozi bukuru bwa diaspora ndundi buriko burabikora neza, buriko buraganira nawe bumusaba kubashikiriza uko amafaranga yakoze kugira ngo bashobore kuzoha icegeranyo abene Burundi batanze amafaranga bagura ikarata za diaspora.